Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru ariko aravugwa agezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, aho tuza kugaruka mu gisata c'amahinguriro ndetse kandi tuze no kubabwira ivyatangajwe n'urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera. N'amakuru rero aza kuza kuba hashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ihinguriro Sosumo rihingura isukari ryoba rigiye guhagarara. Ni ivyatangajwe n'abayobozi b'iri hinguriro ry'isukari aho baraye bafashe ingingo kuri uyu w'Imana yo guhagarika isekeza bahoramwo ryo guhingura isukari. Umwimbu ubonetse muri uno mwaka ukaba ari muke cane, ibitari bwigera biboneka kuva iri shirahamwe rya leta ribayeho. Ngo zimwe mu mvo rero zatumye iryo sekeza rihagarikwa giturumbuka akaba ari ryo tuza kugarukako cane cane, ariko ngo rikaba rishingiye ku bikoresho bigeze aho umwansi ashaka. Tugarutse ku vyatangajwe n'uburongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera, ni ijambo ryiwe kandi benshi bahise bavuga ko ari ijambo rizima. Ngo birababaje kubona ingene abakozi ba leta baryagagura canke basuzugura umunyagihugu abituye mu biro. Ngiyaba bomenya ko uwo munyagihugu ari we yabahaye akazi, iyaba bo kwibutse ko ari we abahemba hohindutse vyinshi. Hano Emmanuel Sinzohagera arashimika ku ijambo kubaha ubuzima. Ngibaza ingene vyomera abakozi b'iperereza batanguye kubaha ubuzima bw'umuntu. Ibaze hamwe abapolisi bose botangura kubaha umunyagihugu wese. Ibaze hamwe abacamanza bose bo kwitwararika ubuzima bw'umunyagihugu. Ngibaze hamwe abashinga amateka bose bo kwitwararika ubuzima bwabo baserukira. Ngibaze kandi hamwe umushikiranganje wese yoba yubaha umunyagihugu akama yitwararitse ineza yabo ajejwe. Abashikira Emmanuel Sinzohagera n'ubundi bamwibutse kuri ca kibazo twagarutse ko mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo, aho ko hariho umunyagihugu aserukira yitwa Vena niyo nkuru ariko arafatwa minenerwe n'abashikiranganje bane, haribo Martin Niteretse, Imeride Sabushimike, Hodace Niyonzima ndetse na Domine Banyankimbona. Bambwire ko ubuzima bw'uyu munyagihugu ubugeze ahabi. Iri jambo rya Emmanuel Sinzohagera ryibukije benshi ibikorwa n'indongozi nyinshi zitandukanye iyo bamaze kurya bagahaga, kandi bari mu bari basavye abenegihugu amajwi cane cane binyuze mu matora, ngo bibagirwa ivyo vyose bagiye baranyuramwo, ahubwo bagatangura gufata umunyagihugu nk'aho ataco amaze, bakabona ko kurya bagahaga arico conyene kibanezera. Aya nayo rero ntuze gucikwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyindako kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe aho baherereye hose, baba ari ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure, kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweko n'Umuhuza TV. Ngwaye kaze mw'idonido y'ano makuru. Sosumo yahagaritse giturumbuka isekeza ryo guhingura isukari kubera ibikoresho bigeze aho umwanzi ashaka. Mu mwaka uheze ndetse no mu mezi ya mbere y'uyu mwaka harabaye ukwidoga mu bene gihugu, aho bavuga ko isukari itaboneka, ibitoro ndetse n'ibindi vyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikibazo c'isukari cyo carateye gifata umurindi ukomeye gushika naho umukuru w'igihugu bwiwe yihagurukira, abastanteri bagapfungwa, abashefu b'amazone bagapfungwa bazira isukari. Kuri uyu munsi wa Mungu rero abayobozi b'ihinguriro ry'isukari Sosumo baraye bafashe ingingo yo guhagarika isekeza bahoramwo ryo guhingura isukari. Umwimbu ubonetse muri uno mwaka ngo akaba ari muke cane, bitari bwigere biboneka kuva ishirahamwe rya leta ribayeho. Zimwe mu mvo zatumye iryo sekeza rihagarikwa giturumbuka hakaba harimwo ibikoresho vyoba bigezaho umwansi ashaka. Amatoni 13,718 niyo yari yanditse kuri uyu w'Imana ku rubaho rushirwako ku kuntu umwimbu w'isukari wa Sosumo utera wiyongera ku munsi. Kuri uyo mwimbu rero bitegekanywa ko ushobora kwiyongera
ku dutoni dukeyi dushobora gushikana ku matoni y'umwaka wose ungana n'amatoni ibihumbi 14. Utwo dutoni duke ntudusigarira tuva mu bikono bisanzwe biyikora. Umwimbu nk'uyo rero abakozi ba Sosumo bavuga ko bawuheruka mu mwaka w'ibihumbi 2007 igihe iryo shirahamwe yari rirongowe na Alexis Nshonzoba. Uwo mwaka uyo muyobozi bikaba vyanaheze yisanze mw'ibohero rikuru rya Mpimba kubera ubunyonyezi. Kuri uyu munsi wa Mungu rero ku bakozi ba Sosumo isekeza ryaheze nk'umwana apfanywe n'umuvyeyi kuko nta ngunga yavugijwe nk'uko vyari bimenyerewe. Mw'ishirahamwe Sosumo bisanzwe mw'isekeza ryo gutangura gukora isukari ryahora riba mu kwezi kwa Ruheshi, ico gihe ingunga yasamirana inshuro 5. Uyu munsi rero kwigenekerezo ya 3 Kigarama ku munsi w'ejo w'Imana, ingunga yari kuvuzwa 3 nk'ikimenyetso cyo gusozera isekeza, ariko nta cyakozwe nk'uko vyari bimenyerewe. Ngo bataye ko isekeza ryo gukora isukari ryahora risozerwa kwigenekerezo ya 20 Kigarama. Imvo rero ngo ni nyinshi zatumye iryo shirahamwe rya leta ripfungwa ubutarariye iryo sekeza nk'uko bivugwa n'abakozi b'iryo shirahamwe. Imvo ngo ni zibiri: imvo z'ubuhinga hamwe n'izikirere. Ku bw'imvo y'ubuhinga, abakozi ba Sosumo basigura ko ibikoresho vyo guhingura isukari bimaze igihe bikora nabi, ibindi navyo bikaba vyarapfuye, ibituma abakozi baza bakora nabi na nabi. Imvo ya kabiri ijanye n'ikirere nayo nyene ngiri mu vyatumye Sosumo ihagarika gihutihuti isekeza ryo guhingura isukari, kubera ko imvura nyinshi maze irwayo ituma amamashini amwe akora ico gikorwa aza arashayagurika. Ingorane rero ngo zigiye kuba nyinshi muri Sosumo. Ubwa mbere ni ku bakozi kuko bafise amakenga ko batazobandanya bahembwa. Hari kandi ibikaju vyinshi biraye vyari bigeze kuvamwo isukari. Ngivyo rero ivyabaye mw'ihinguriro Sosumo rihingura isukari, aho kuri ubu ibintu vyoba bigiye gusubira kuyangara mu gihugu kubera ibura ry'isukari nk'uko vyagiye biraba mu mezi aheze. Mu yandi makuru reka tuyabandanize kuyarabana n'ayavugwa mu gisata c'umutekano, aho ingabo 300 za Kenya zari mu nteko za EAC muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zaraye zisubiye iwabo. Mw'ijoro ryo kwigenekerezo ya 3 Kigarama uyu mwaka niho ingabo za Kenya zishika 300 zava muri ico gihugu, nyuma y'umwaka umwe wari uheze ziri mu butumwa bwa EAC bwo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni nyuma y'inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu yabereye Arusha ku magenekerezo ya 2023 n'igenekerezo ya 2024 Munyonyo uyu mwaka, aho abakuru b'ibihugu bafashe ingingo yo gutongereza ikiringo c'inteko za EAC ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho zose zitegerezwa kuva muri ico gihugu kuri uyu wa 5 igenekerezo y'8 Kigarama uyu mwaka. Bikaba rero bitegekanijwe ko ingabo za YACRAF zizoca zishikiriza uburere zafasha abasirikare bazorungikwa n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC. Twabibutsa ko icifuzo c'uko ingabo za YACRAF zisubizwa neza SADC cashikirijwe ubwa mbere na Perezida Felix Tshisekedi hari mu kwezi kwa Ruheshi. Akaba yabona ko atamusaruro uboneka ingabo za YACRAF zariko ziratanga mu bijanye no gutuza imirwi irwana na cane M23 kiretse mu turere twarimwo ingabo z'u Burundi. Hakaba kandi hari n'ivyatangajwe na M23 aho yo imenyesha ko uburere n'ubundi aho imenyesha ko igiye gusubira mu burere bwose yari yarahaye ingabo za EAC nyuma yaho zatanguriye kugenda. Ingabo za Kenya nk'uko nari imejeje kubabwira zarayuzuriye indege ziva mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu butumwa bwo kugarukana amahoro zari zarungitswemwo n'umuryango wa EAC. Izo ngabo zikaba zibaye za mbere muri uyo muryango zivuye mu gihugu ca Kongo nyuma yaho leta ya Perezida Tshisekedi ivugiye ko itazongera guha ikindi kiringo izo ngabo ngo zifashe mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu ntambara Kongo imazemwo igihe ihanganye n'umuhari M23. M23 yo yahise itangaza ko uburere bwose yigaruriye maze ibuha izo ngabo bigiye gutangura kubusubiramwo bwongere bugendurwe nayo.
mu itangazo wasohoye kuri uyu w'Imana umuhari M23 ukaba umenyesha ko ingabo za leta ya Kongo nabo bicuditse hamwe mu kubagwanya bagoma babandanya kubagaba ko ibitero hamwe no mu burere busanzwe butuwemwo abantu benshi. M23 rero ikaba yamenyesheje kandi ko kuba ingabo za EAC zitanguye kuva mu gihugu ca Kongo zisubiye wabo, kandi uwo muhari akaba ari wo wari wahaye izo ngabo burere wari wafashe, bigiye kuba ngombwa ko ubwisubiza maze ukagendurwa nayo. Tubamenyeshe ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Kongo yari yamaze iminsi yidogera ingabo za EAC ziri mu gihugu ciwe ko kuva ziharungizwe mu mwaka uheze zananiwe gusubiza inyuma abagwanyi b'umuhari M23 bamaze igihe bagwanira mu buseruko bwa Kongo. Perezida Tshisekedi akaba yaratangaje ko atazongera ikindi kiringo izo ngabo, kiringo cazo kikaba gitegekanijwe kurangira kw'igenekerezo y'umunani Kigarama uyu mwaka. Aya niyo makuru rero yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nayo dushikiriza. Usangize hano makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa, bizwi ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV muhezagirwe.